just like a shooting star. Baby, you know you're gonna make me lose my sight. Oh, so hold me up. You shine so bright, just like umviriza umuyobozi wa Buja Flavor. Amazina yiwe ni menshi ariko twe dukunze kumwita King bisigura umwami nawe se uwundi ni King Sat B ndasubiyemo kandi King Sat B. Guys, ndakubwiye ati Sat B ndamwita King, zamubitahura muvyemera n'ingoga atanurinze kuvuga ati byemere, kuko niwe muririmbyi wenyene azi ico bita agakina rimwe, azi ico akwiye gukora. Ni King Sat B. Hirya y'ejo hasohotse indirimbo zibiri, indirimbo ziravugisha abantu benshi, zirazana amajambo hirya nino, ariko gushika uno munsi je nabuze nimwe iri kiravuga. Ni King Sat B yigaruriye imitima y'abantu bose nka bose. Sat B rero kandi target ziwe mumenye neza yuko atari kiri ngaha mu Burundi, kuko we asatira mu bihugu bibanye muri East Africa kugira abemeze babone neza yuko ari icitegererezo. Sat B twaramutahuye, inkuru nyinshi zamuvuzwe ko acabahereza itariki y'umunsi azosura kw'indirimbo. Iyo tariki rero akaba n'umuntu numwe yarayizi. Abenshi barakeka yuko ho bari kuri uno munsi, ariko Sat B yakubise igere rya nyuma. Ico bita urutoki rwo hagati nibwo yahanishije rero abansi bamwe bamugwanya, bamwe bamye bamugwanya n'ubu bakimugwanya, yabahaye urutoki rwo hagati. Jewe nkiyumvira nti ni gute umuririmbyi nka Sat B, umubosi nka Sat B, umumiliyonere nka Sat B yofungirwa amafaranga nkayo numvise. Ndavuga ati ibi bintu nukubijana buke kandi abenshi harababiguyemwo, harabagiye kugaragara mu nyuma batitahura neza nuko babiguyemwo ivyo bintu, ahubwo baje kwigaragaza neza abaribo. Ariko Sat B jewe nosaba yuko aba journaliste n'aba presenter bo nga mu Burundi bogabanya iminwa, kuko bakamutera ishavu. Yofata indirimbo ziwe, yofata za ndirimbo zitwerekana neza yuko dushoboye, akazibika nkuko yari yabikoze aho indirimbo za Beautiful za Miss You yari yararetse kuzisohora kubera ishavu yari afise, yari yatewe n'abana bariya. Sat B rero guys, mukwiye kumwubaha, mukavuga ati uyu si umuririmbyi gusa, ahubwo ni inzahabu dufise ngaha mu Burundi. N'umuririmbyi akwije vyangombwa byo kwitwa umuririmbyi. Ndavuga ku ma platform yiwe yose, n'umuririmbyi akurikiranwa cyane gose. Ndiko ndabicisha amajambo guys, banza wumvirize iryojwi kwanza, wumvirize iryojwi urabe n'uyo muririmbyi Otile Brown ingene yemera yinjira muri muntu, yumviriza melody z'umwana w'u Burundi, yumviriza melody z'umwana w'igihugu. Kurikirana ko ka video kwanza, ndagarutse ndakubwire. Ni Sat B rero iyo ndirimbo ahazoyisohora ku munsi wa gatanu, abana bari aho arafunzwe, aridegembya, aragira ibiki aho n'abantu batakoresha na telefone. Iyo nkuru yabashikiriye, azimya indirimbo zisohotse, atasohoye indirimbo. Cyo kintu wibaza yuko ari giki? Ubwo si yanzira za Freemason ziriko zirigaragaza muri ubu buryo bw'abantu? Ubwo si bya bindi yatubwira neza yuko agiye guhindura ishusho ry'umuziki ndundi, tukabifata minenegwe? Ubwo ntimubona neza yuko musubiye inyuma mukibuka Infinity yahereza Ben Nice yuko hari indirimbo yagira isohoke? Iyo ndirimbo ni yakoze ibaraga guys. Sat B rero ni gitinyiro, kandi Sat B arakwiye guherezwa agaciro kiwe. Abarundi ni mutamuha agaciro kiwe. Abanyarwanda baramusavye, abakenya babandanya kumusaba. You shine so bright just like a shooting star. Baby, you know you're gonna make me lose my sight. Oh, so